kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ni ikintu gisanzwe igihe uri igihugu kigize uwo muryango. Kuko kurongora umuryango umwe bwa Afrika ni ugukurakuranwa ku gihugu, bayita presidence tournante. Igihugu kiraramukirwa. Afrika bayishize mu migabane 5, mu buraruko, ubumanuko, uburengero, ubuseruko na Afrika yo hagati. Igihugu rero kimwe kiraramukirwa muri iyo migabane. Nta kintu rero Burundi bwakoze gitangaje kuko nibwo bwari bunagisigaye bwonyene no muri aka karere butararongora iryo shirahamwe. Haro n'ivyarirongoye kabiri, Uganda ndabiza rongoye kabiri, Congo Brazzaville yayirongoye kabiri, Egypt yayirongoye kabiri, Tanzania zarongoye Union Africaine. Muze rwa kurongora Union Africaine Congo RDC. U Rwanda ni rwarongoye Union Africaine. Twe turamukiwe n'ibindi bintu. Ibyo bintu rero extraordinaire ya hivre. Imigabane yose iriraramukirwa vraiment. Nitwe twari dusigaye none turamukiwe inyuma y'abandi bica byitwa ibintu. None twari twarihebuye. Yekugira umunsi mukuru mengo warihebuye waratanywe n'akabana. No bijya ibyo bintu rwagwe iminsi mikuru gwigize je no koresha rya terebe mu kirundi twahora dukoresha kwikenesha. Buramukiwe gutwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Ico gikorwa rero nta kigaye iciza ariko ni ikintu gisanzwe nk'ibindi. Kurongora ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ni ikintu gisanzwe igihe uri igihugu kigize uwo muryango. Kuko kurongora umuryango umwe bwa Afrika ni ugukurakuranwa ku gihugu, bayita presidence tournante. Igihugu kiraramukirwa. Afrika bayishize mu migabane 5, mu buraruko, ubumanuko, uburengero, ubuseruko na Afrika yo hagati. Igihugu rero kimwe kiraramukirwa muri iyo migabane. Nta kintu rero Burundi bwakoze gitangaje kuko nibwo bwari bunagisigaye bwonyene no muri aka karere butararongora iryo shirahamwe. Haro n'ivyarirongoye kabiri, Uganda ndabiza rongoye kabiri, Congo Brazzaville yayirongoye kabiri, Egypt yayirongoye kabiri, Tanzania zarongoye Union Africaine. Muze rwa kurongora Union Africaine Congo RDC. U Rwanda ni rwarongoye Union Africaine. Twe turamukiwe n'ibindi bintu. Ibyo bintu rero extraordinaire ya hivre. Imigabane yose iriraramukirwa vraiment. Nitwe twari dusigaye none turamukiwe inyuma y'abandi bica byitwa ibintu. None twari twarihebuye. Yekugira umunsi mukuru mengo warihebuye waratanywe n'akabana. No bijya ibyo bintu rwagwe iminsi mikuru gwigize je no koresha rya terebe mu kirundi twahora dukoresha kwikenesha. Nta extraordinaire kurongora mu Afrika ni kuramukirwa muri East African Community, ni kuramukirwa kuri komeza nane wose ko twatugire iminsi mikuru. Ivyo ni ibintu bisanzwe n'ikiringo kizoramukirwa ibintu biramukirwa. Iyo migabane yose igenderaramukirwa rero si ibintu by'igitangaza yemwe. Nuko abanyepolitiki bo bashaka birondera inyungu zihambaye mu bintu ngo ni ibintu byikomeye byabaye ko ngo ni ibintu bisanzwe mu Burundi wese ahuri dukore gusa nk'ibindi bihugu gusa iyo presidence umuntu ayirangure. Hanyuma ikindi naco nuko Afrika nayo nyene ubwayo, Afrika isanganywe ibibazo nayo nyene. Urabona Afrika uko imeze, ibibazo ifise sanukaye ibibazo. Nico gituma kuvuga ko twaye Union Africaine ucubona ko ari ibintu by'igitangaza, uzoshika ku bintu by'igitangaza. Nitwumva mbere n'ingene igihugu cyo hagarara kapitale yo hagarara ngo abanyeshuri bava mu mashuri ngo abantu ngo nimugire iki ngo nimukora ibitangaza mu byo ngo nukubera twaye Union Africaine. Oya bijya vraiment ibintu n'ingendo yo guhindura ujya mwanya gutakaza akazi niki uri kurihombesha wewe nyene nta kintu
ntakiya evenement nk'iyo ntiyo tuma ibintu bigenda kurya. Hanyuma ikindi nuko ko ndavuga yoshira hamwe y'ubumwe bwa Afrika bwonyene ubona ubumwe ntuze igihugu kontinent ya Afrika umugabane wa Afrika usanganye ingorane muri ubukene bubarizwa muri Afrika gusubira ibindi bigabane y'isi. Ingwano kamwana wa mama igiturire fuite de cerveau no kuvuga incabwenge zivita zigenda mu bindi bihugu. Ivyo ni ibintu no mu Burundi turabibona abadogutere barabafika incabwe zose zigira hanze zikava muri Afrika. Ivyo agateye akazi na muntu iterabwoba mu jihadiste ari muri Afrika occidentale ni ibintu byo kusanga tubana dushobora atamahinguro manini aza mu bihugu byacu muri Afrika hamwe two rukunduko ugasanga tuguma tutwara ubutare hanze ngo turabushoye turondera kugura ibintu byose bihingurwa tubikura hanze. Hiyo yose ni limite ibijanye n'intwaro rusangi muri Afrika muraza aho bigeze n'amakude tayaragarutse ukuri kwanyumengo umengo n'abatogwa bibagira n'icintwaro rusangi ivuga n'imazi igana kamara maza muri Afrika n'abatogwa bashite ku butegetsi nasura kwibuka bamwe intwaro rusangi cyarico uburongozi nyene bubona kure. Ivyo ni ibintu bigaragara. Habe kindi naco nuko tubona Union Africaine ni kintu igini ngwana ifise uburyo ibihugu byinshi usanga bitatanga amakotizasiyo ugasanga bifise indarane amahera ibiji koresha ugasanga birabuze igoma yiruka kurondera ababayere hanze ibihugu 54 byabindi ngo tse kurondera ababayere hanze. Ijya siege yonye na Union Africaine yubatswe n'Ubushinwa kumfashanyo y'Ubushinwa siege ibihugu 54 yubatswe kumfashanyo y'Ubushinwa baraza barayubaka ate akira urufunguruzo. Capitalisation ya bada barumva tabizi ya bade Banque Africaine de Développement bijya shira hamwe ijya banki ya Afrika imitayo wava ngo ni abanyafrika minini baba irimo abazungu ngende bajyaye yabo abanyamerika Union Européenne n'abafaransa niyo imitayo minini ni yabo. Niko ndabiruka bimeze uburyo bukiraje amakomisiyo y'Union Africaine akore yo habaye ingwane muri za Somali zande ijya mission de maintien de la paix ya Union Africaine uburyo bwo kufeza fonctionner ibijyango bya ingabo muri Somali hataje zaone canke nabandi byogenda gute umva n'ingorane zari uburyo bwo kuzitorera inyishumva kibazo. Kamaro n'ikindire cyo n'ibyo bibazo dufise bibananira guhangana navyo kubyo Union Africaine gishobora kuba ihuriro ryo tuma izi ngorane bazicarira ku rwego rwa kontina kugira habe ico bita amahinduka aboneka revolution ziboneka. Harabaye ico bita NEPAD iyo cagiye nta nuhazi NEPAD kwari gucama barabara ibikorwa remezo byinshi ama infrastructure amabarabara ahuza Afrique Nord Sud amabaraje n'ibiki donc NEPAD nakaive ko barabonye Afrika kuma infrastructure bidamayite byose iri nyuma ati tugiruko nahe ibihugu birasumba nari bikiri nyuma cyane bitavugwa mugabo agenda yose yo NEPAD haro agenda 2063 vision de l'Afrique 2063 yabaho muri 2013 b'imyaka 50 mengwe iyo nyine kugira ngo ko bagana evaluation yayo ibihugu mu Burundi abarundi bazi yo agenda 2063 ni bagahe bazi ko turagira Afrika 2063 niranga baheruka bagimana aba 2063 banya kuntunga baturongo bica bihirira accord de libre échange do Kigali ya akoro y'Kigali ngo yuguhanahana ibidandazo rwego rwa Afrika babaze kubona n'ama infrastructure bagasanga kuva itike yo kuva mu Burundi cyangwa muri RDC cyangwa uja muri Afrika isumbagira niyo kugenda direct uji Burayi kugira tugendera rero honyene usanga amatika ari kirega. Ibaze nk'umuntu ushaka kuva Dar es Salaam gushika Kinshasa ugenda ari bana mabarabara gucyanya hana cyane
hanyuma hariho n'izingwane zo kudahuza muri politike, bamwe bakavuga ngo ni bamwe ngo bashigikiye n'Uburusiya gushirwa, abandi ngo muri bikoresho by'abazungu abafaransa, nta mubunte antagonisme. Urawumva nk'urongoye Burkina Faso ahangana n'urongoye Cote d'Ivoire, tuvyumva hirya no hino kuva muri Congo. Donc ibibazo byo kutumvikana, antagonisme ni nyinshi muri aya mayeta yo muri Afrika nyine. Haje nk'ikibazo ca Sahara, bamwe usanga bango ni Maroc kugira igire souveraineté kuri Sahara, Algeria yati nakubonye ibyo ntibyemewe, bagaca biruka ku bazungu iki banga bagasukirwana. Hanyuma ikindi noneho ni intuze nyene, kandi iyi mekanisme hariho ama mekanisme hariyo gufasha kugira n'ibyo bintu by'ibiture bigire bigwanya. Haro convention de l'Union africaine y'ugwanya ibituri, iyo kugira abiri kiraja no mategeko y'ibihugu n'aya ma strategy y'iwacu, kugira ko na convention de l'Union africaine cyangwa des nations unies iri kirakurikizwa muri aya mategeko y'ugwanya ibituri, naho twagize ratification yishwe mwa convention de l'Union contre la corruption. Amanama arabo kamengo no kuja gutembera ni tourisme, ayico bita MAEP ni évaluation, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ni urwego ruje kuri ama démocratie ngene ifashe Bw'Africa kaza barasora ama rapport. Ama démocratie amatora agenda gutara alternance, byagenze gute transparence, iki kwigumiza ku butegetsi, iki cyose bakaza basora ama rapport, gutandukanya inzego, ubutungane bw'inyenga gute, hakaza aba expert baza kuraba independent. Ntani byumva nta uzana yibona cyane ikingo bigira ico biriko birahindu kwacuraba demokrasi mu bihugu bya Afrika henshi ayigenzi ngene ngiramiwe nyene ariho naye makudi sazaragaruka canke nibindi bisubiye canke amamanda dahera abantu imyaka 50 mirongo ingahe ku butegetsi n'icyo tuvyuba hirya no hino y'ama commission ngo de droit de l'homme y'agati yakazira muntu murazo ho bigeze n'iki hayi mikindi ni intuze ni contexte turimwo, contexte turizo faiblesse. Ariko navuga contexte no kuvuga umwuka ubuhari. Ona Afrika igizwe n'ibihugu byinshi, mosaic data. Haci basaba yuko aya mashira hamwe y'ibihugu yo mu burere akomera kugira zarafasha kutuganya amakrize, afasha komera. Ni iki rero iyo ntuze ayo mashira hamwe ni za CEDEAO, CEMAC, East African Community, SADC. Nka CEDEAO ni Afrika y'uburengero, CEMAC niyo hagati, East African Community niyo mu karere ngaha, SADC murayizi ko ari hariya, Union Maghrebe murazi kwiraba, Union Maghrebine ni kuvuga Union des États Maghrébins ira ibyo bihugu by'abarabu za Libye, za Algeria, za Maroc, za Tunisie, za Egypte. Kuvuga ko aya organisation usanga ari karaje imbere ya par rapport à l'Union africaine mu kurondera inyishu z'ibibazo z'amakrize. Usanga Union africaine mengo ni yaje imbere ngo ni ibihugu biregeranye biraziranye gusumba niho vyogira bayi Union africaine cigenda isa n'ikurikira hagacazi kicantuze cy'ibihugu bitunze agaso de grande puissance. Hari ibyo biriko imbere no muri aya makrize. Wana nkrize yo muri RDC abanyamerika baca bayirikepera, muri Qatar titwaje ibihugu bikomeye rero mayitwana kubera ikiriko birondera ubutare bukomeye, barazi sho barondera, bageze mu iterambere rikomeye. Ibice bitari minere critique, intelligence artificielle, electronique, ibisirikare wumva amaporotavyo mwumva bikomeye, ivyo bigwanisho nucléaire bora bikorwa babisire nibiki byose zakoresha ubutare bwa Afrika. Intelligence artificielle tinakubonye bo barabira ubwo butare bakazabaza kuvoma ugasanga n'abanyagihugu ba Afrika bwa butare ari kubura muri Marina muri Congo ubutare cyo cyambere cyuzuye ubutare hamurundi ubutare baramaze kudufasha iki mu bihugu byinshi bya Afrika zagine hose bumva ngo ni ibibazo
usanga ni petroli, ariko bya Afrika bimwe usanga petroli biyicukura nk'ugasanga navyo nyene bigira biyibure canke irishere gusumba. Ibyo rero ni ibintu bituma Afrika iguma igoyagoya, iguma isigwa. Ibindi bihugu byo muri Aziya na Amerika Latine urabyo yabaye colonize, twitwaze colonisation na Aziya yarabaye colonize, na Amerika Latine yarabaye colonize. Mugabo urabyo nyene byiganze byagiye biragira gute? Nani nk'Ubuhindi ntibwakolonijwe n'Ubwongereza, n'indabideha. Ziya za Singapore zose ntizabaye koloni, none Ubuhindi ko bakolonijwe n'Ubwongereza, wowe n'Ubuhindi bugeze. Za Brazil ntizakolonijwe na Portugal, za Espagne na none ubona Brazil igeze. N'abapolitiki baje gusaba akazi muri Brazil. Oya Afrika urumva irakwiye kwicara ikaraba ikibazo twese tukicara. Hanyuma ikindi ni rero ubona nyine ibyo bihugu bitunze aya mashira hamwe azwi za uruganda wose gaba yakonturuda amarezo de crise sikabera handi ona nivyo bya Ukraine hamugwi quelque part ibyo bya Gaza usanga niki uwaro kiri cyaraye kije go conseil de la paix cha president wa Leta Zunze za Amerika Trump. Urabona nawe nyene urabona ko ari umuntu atorosha akomeye, igihugu gikomeye cyane, urumva cyaheze kurundi gwego kwiko kirakonje cyo kwisi kuraba biri kubera muri Cuba impande ya Iran urumva none na Afrika urumva bacungira gutya ubutare bagwabura ni ibihugu bya Afrika biti kubisanga cyane. Cyo gituma novuga nti uravye ingene ibyo byifashe Afrika igene ibyo ashoboye n'abindi bihugu byashoboye ingene yifashe ni Africaine ni ingene bimeze context ngivyo vanga Burundi ngo bugira ngo buzogira ingufu zidasanzwe ngo bintu bihinduke gusumba uko byari bimeze. Tuzokora ibyo Africaine turengane ntagire rero ivamwe n'ingufu zikomeye ngo tuzokoresha. Nabyo ko turisangana n'ibindi bibazo, kwisanga n'ibindi bibazo. Igihugu utagira igitoro imyaka 5 wananiwe no gutora ikibazo c'igitoro, sico kibazo bufise turagifise kamenye. Ibiciro z'inflation ubukene abantu ngene ariko barava mu gihugu ku bwinshi baja ahandi danze nubwo biriko birabura ubukene bwiyongera gose. Wana Barundi bari mu bibazo bidasanzwe, cyo gitoro cyo cabahovoye nyene kwideplace nitwobigaruka ko cyo twamatakigize ko ibiganiro. None twe twahanura nyakuba turongoye tubwe tumwese ko yatorewe ibibazo by'u Burundi, yego ntabasa n'ino Africaine mugabo ntivyibagirwe n'abategura agenda yiwe amenye yuko ari kwibuka ibibazo by'u Burundi. Wo twimirije n'amatora nibavuga tuti none ariko kuba hanzwe n'ivya Afrika, rero ivyo Burundi vyibagiwe za politike zose nta kuzikurikirana. Reka tugira iki wo yimije n'amatora, reka twitekerere umwe wese yimenye byose bihere nta gisigamwe ubu igihugu cyo cyakija hehe nabyo twimirije amatora. Kandi turamenye uko umengo n'intuze muri New Africaine umengo uko ndabiheruka bitahindutse. President arongoye New Africaine igihugu cy'ikirongo ya Afrika New Africaine ingenda kura hanze mu gusurukira Afrika cyane n'ibindi. Ico gihugu ciwe nico gitanga uburyo ntugira ngo baja muri New Africaine kurondera Faustin bitasha amaze byavdara iko niko ndabizi ko niko bimeze. Baruka tuti we nawe forugira nuko kuparticipa kugira iki, ariko bavuga tuti nawe rero terera ugende ku buryo bw'igihugu cyawe byo nterano butanze muri wanyu ngo president New Africaine ko ndaberuka n'uco uvuga ngo nyakuba president w'u Burundi agiye hanze ngo acaga ngo binikamwa mwisunga ngo avide adiza ngo azenga ko ndaberuka suko cyaranje nabisukiretse yo wari yagwema yo bihindutse mu nyuma ndabizi ko ari uko igihugu rico gitaza gusiporuta ibintu kiragira kigore kimve wewe ubuzi neza yuko ni wewe igihugu kirigora, igihugu kitafise indege kizoyikotera cyangwa igire gute mugabo
Union africaine ikoresha ifeza fonctionner la commission na secrétariat Union africaine ya Addis Abeba bajya bari permanent ya Addis Abeba bakaronka imishahara bagahemba kagira gute mugabo uri urongo deje ututamu gihugu wawe deja ega ntucugira siege ya Addis Abeba ntibitubadidi ari n'ibintu nyene ni bya biri gusubura mu kibu gusa mugabo ibiko kuyagiza wera ati Union africaine kera muserukire inama izobera hanaha nibiki byose nibiki ikiucunjo kizaza gusipirita ya deparasi ivyo rero nuko yabanye kubimenga ko ari ni ziri departu nyene kwemera nyene umva ro nivyo byose ni nukubiraba tuzobikora nyene ko twaramukiwe mugabo nukumva yuko abantu ntibiteye ibintu bikingana madashaka kugomba kiba extraordinaire suko upreze Union africaine ngo abanyamitahe ngo bacabaza bariruka ngo ngoroya abanyamitahe ntibihuye n'ivya politique bya Union africaine barafite ibyo baraba kuzana imitahe mu gihugu baraba ibinibi baraba ubwo butungane ayima barabara n'ibindi ibyo tuzobidevelopa mu minsi zatubigire ku kiganiro urabona n'ikibazo dufise n'abanyamitahe bo ngariko barayihungisha bayitwara hanze ntuze ikora umwavu mbona ngo mu Burundi uri en deficit mugabo ikikwiraho Bw'Africa imamba capital karasohoka sinzi entre inkuru namye mbona ngo nasavonoro ibishaka sinzi ibintu nayi murasinzi ko ari byo mugabo nabibonye urazi ko mu Burundi ibintu bitangura kuba inkuru vyandikwa sinzaho nabonye ngo nasavonoro ngushaka gutwara imitahe njagwa hanze sindavyemeje mugabo nakibonye uko mugabo urumva n'abantu bashaka kwemvetsa hanze aho bashaka kugira kwitorokira ico ni kindi kintu mbona abo turi tumengo naco kibabwiye ego naco kibabwiye ngaho amaje we sinzi urumva nukuri tuve mu muco bitumwijima mu Burundi tubone kuri abarundi twese abanyindunguzi twese dio tuzova muri aka kaga